nserukira urwego rw'abacikacumu n'abarokotse ihonyabwoko byakorewe abahutu mu mwaka w'1972 imbere n'inyuma yaho. Mfise akabazo mbaza nyakubahwa umushikiranganje wa mbere ari nawe arongoye urwego nshingwantwaro rwa leta y'u Burundi. Nyakubahwa mushikiranganje, haraheze imyaka ishika 4 inama nshingamateka na nkenguzamateka hamwe n'umugwi severe bemeje ku mugaragaro ko ibyabaye mu mwaka w'ibihumbi 1972 byariho nyabwoko byateguwe kandi ishirwa mu ngiro rikorerwa abahutu. Ariko leta y'u Burundi mwaje muserukira no munsi nta kintu na kimwe yigeze ibivugako. Mbega abo bashinga amateka n'abakenguza amateka boba bakoze ivyo batemerewe n'amategeko? Nimba batari bavyemerewe kuki mutabakuye? Nimba bari bavyemerewe naho kuki namwe mutabishigikiye? Yabaje ikibazo ati mbega ko aheze imyaka inama nshinga amateka na nkenguza amateka bemeje yuko 72 habayeho nyabwoko mu Burundi, ati leta yoba yaragaye ivyashikirijwe n'inama nshinga amateka na nkenguza amateka, ati nimbe leta itavyemeye kubera iki abo bantu itaciye ibafuta? Acabaza ikibazo ati mbega leta iriko irakora iki kugira ikora ivyo yasabwe n'inama nshinga amateka? Ico nagira nshikirize ngaha niki, leta ni y'abarundi bose atanumwe avuyemo. Inama nshinga amateka na nkenguza amateka ziserukira abarundi bose atanumwe avuyemo. Ivyashikirijwe n'inama nshinga amateka na nkenguza amateka leta yaravyumvise, mugabo leta kuvyumva nticikorera kuri raporo itaraba raporo bwegu. Umugwi ujejwe kumenya ukuri n'ukurikuriranira wari gutanga raporo yibanze, iyo no kwita mu gifaransa no rapport partiel. Leta rero irindiye yuko uwo mu gutanga raporo definitif hama leta nayo icikora ivyisabwa. Nishobora gukorera rero kuri raporo y'intega bizoza ngo abari yikorera ko ifata ingingo itazi raporo ya nyuma ikizoza ivuga. Nico rero catumye leta itabishira mu ngiro, irindiriye raporo definitif y'uwo mugwi ku vyabaye 72 hama leta nayo icibishira mu ngiro. Haraheze imyaka ishika 100 havuga ko habaye rusansuma rw'amoko mu Burundi, kumbure nago nyene tari kwizewe neza. Ngo rusansuma ruvuga yuko abahutu ari 85%, abatutsi 14% n'umutwa umwe kwijana. None byo biva kuki kugira ngo abatutsi bahabwe ibice bishika 50 hafi 50% mu nzego z'ubutekano na 40% muri leta, baba hutu nyabwinshi bahohotegwe? Mwoba muko matekanya iki kugira ngo uko ayo moko angana abariko munganya nabo bahutu mu nzego zifata ingingo muri leta no mu nzego z'umutekano? Nabajije kuki ibyo bitigira bitubahirizwa mu nzego za leta kandi ari leta y'ubumwe? Abaduciye mwimice mwimigwi bakadupima amazuru bakavuga ngo uyojaha ngo uyojaha ngo uriya yojaha, nibo baduhemukiye. Kuko abaciye ku ntebe y'ishuri murabizi, uwovuga yuko mu Burundi no munsi hari ubwoko butatu, mugabo ubwo bwoko butatu bukaba buvuga ururimi rumwe, tukaba dufise imico n'imigenzi imwe. Sinzi ko muri iki gihugu cyo Burundi ubwo bwoko bubaho. Baraduhemukiye, baducamwe imigwi, basanze societe y'u Burundi bwacu yari yubakiye ku mwami, umwami yatwarira abarundi bose, mugabo baca baducamwe imigwi kugira bashobore kutwonkora kuri wa mwami wacu. Ivyo rero no kumenya ko ari uko vyagenze. Hanyuma ico mu nzego z'umutekano nukugira ico gikomere twaciyemwo tugende tugikira buke buke,
hama tuzoshikaho ivyo bintu tudasubira kuvyibuka tuba vy'ukuri abarundi twese, kandi intambwe tugezeko irashimishije. Inzego z'umutekano rero zubakwa hisunzwe amategeko agenga igihugu cacu c'u Burundi, duhereye kwibwirizwa nshingiro ry'igihugu cacu c'u Burundi. Ivyo bitigiri rero tuzubaka twisunze biri mu ibwirizwa nshingiro. Ingingo y'amajana 263 y'ibwirizwa nshingiro ndayisoma mu Kirundi, ivuga yuko inzego zo kwivuna abansi n'iz'umutekano zakira bene gihugu bose bashaka kuzinjiramwo atawukumiriwe. Izo nzego zitunganijwe ku buryo zinjirwamwo n'ubishaka kandi abifitiye ubuhinga n'ubushobozi. Mu kiringo gishingwa n'inama nkenguzamateka, urwego rwo kwivuna abansi n'ubwo abajejwe umutekano ntizizoshobora kubamwo abarenga ibice 50 b'ubwoko bumwe kugira ngo amoko yose aserukirwe, hongere hakingirwe ibikorwa bigayitse by'ihonyabwoko no gufata ubutegetsi ku nguvu. Inzego zo kwivuna abansi rero zubakwa hisunzwe iyi ngingo. Mu gihe inama nkenguzamateka izobona ko bitagikenewe nizovuga ko iyi ngingo itagikenewe, hama inzego zo kwivuna abansi zijeho hatisunzwe ubwoko bw'abahutu, ubwoko bw'abatutsi, naho ubwo hisunzwe ko bose ari abarundi. Ico gihe nta n'uzoba akiraba ngo uyu ninde canke ujya ninde. Ariko kandi menyesha yuko ubuzoraba abari mu nzego zo kwivuna abansi n'umutekano bambaye ujya mwambaro, ugashobora kuntandukaniriza atujya n'umuhutu ujya n'umututsi, nibaza ko vyo kugora. Iyo umaze kuja muri izo nzego zo kwivuna abansi n'umutekano, uba wemeye yuko ugiye guharanira ineza y'abarundi bose n'umutungo wabo bose. Nawe ugenda muri zirya nzego rero agiye aserukiye abatutsi canke agiye aserukiye abahutu, ivyo rero tuvyumva uko, ntihagire abaguma badusubiza inyuma kubera intambwe babona two dutera tuva muri ivyo abakoroni bari baradusizemwo, ngo badusubize inyuma, ngo badusubize mu vyatumye abarundi batavyara ngo baheke, ibyatumye abarundi bamana intekera ku mutwe bahunga igihugu cabibarutse. Murakoze.